Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abategetsi b'u Rwanda batangaje ku mugaragaro ko bamaze gutsimbura icyorezo cy'indwara ya Marburg. Umukuru wa ingabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zaraye zibonye umugaba mushya mu mahinduka akomeye. Perezida Felix Tshisekedi yarakoze mu gisirikare. Mu Burundi bamwe mu banyagihugu baherutse guhabwa inka biciye mu migambi itandukanye ya leta baravuga ko zabagiriye akamaro kadasanzwe. Iyi nka ikimariye ndakama ndayikama mu gitondo amaritiro 6 batugurira 2 iritiro, intabire barazitugurira cyangwa nkaja gutabira mu mirima. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga. Mwiriwe mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatanu turi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya. Prudence Ngiyumva maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Abadiplomate bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravugwa ko bagiranye ibiganiro bya mbere n'abategetsi bashya ba Syria i Damascus. Amakuru arambuye y'uru rugendo ni make, ariko umutegetsi wo muri Syria mushya yasubiwemo amagambo atangaza ko inama yagenze neza. Abandi badiplomate bo mu Burayi bamaze guhura n'abategetsi bo mu mutwe wa Kiyisilamu wa HTS wahiritse ubutegetsi bwa Perezida Assad. Uyu mutwe uracyafatwa na Washington nk'uwiterabwoba, ariko kuwukura kuri uru rutonde byafasha inzira yo guhanagura ibihano abategetsi ba Syria bakeneye. Suwedi yatangaje ko izahagarika inkunga yahaga ishami rya Loni rishinzwe impunzi muri Palestine, ariko yasezeranyije kongera inkunga yayo inyuze mu yindi miryango. Iki cyemezo gikurikiye itegeko ryatowe n'inteko ishinga amategeko ya Isiraheli ica UNRWA gukorera muri Isiraheli cyangwa mu burasirazuba bwa Yerusalemu. Itegeko ryatowe nyuma y'ibirego bya Isiraheli ko bamwe mu bakozi ba UNRWA bagize uruhare mu gitero cya Hamas cyagabwe kuri Isiraheli mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Umuyobozi wa UNRWA Philippe Lazzarini yavuze ko icyo cyemezo kizakuba kabiri umuhangayiko w'abanyagaza, anasaba Suwede kwisubiraho. Malaysia yemeye icyifuzo cyo kongera gusubukura ishakisha ry'ibyasigaye ku ndege yaburiwe irengero yo mu bwoko bwa MH370. Indege ya Malaysia Airlines yari itwaye abantu 239 yazimiye muri 2014 muri amwe mu mayobera yo mu rwego rw'indege akomeye ku isi. Inkuru ya Suranjana Tewari uri Singapore muragizwaho na Yvette Kabatesi. Guverinoma ya Malaysia iriraganira n'ikigo Ocean Infinity ku byagenderwaho mu gushakisha ibisigazwa by'iyo ndege. Mu 2018 nibwo icyo kigo cyaherukaga gushakisha iyo ndege ya MH370. Kuri ubu ariko ngo gifite icyizere nk'uko bitangazwa na Minisitiri wa Malaysia ushinzwe ubwikorezi. Aho bazashakisha hashya ni mu majyepfo y'inyanja y'Ubuhinde, ndetse na ahantu hanini ugereranije n'ibihe byashize, kandi icyo kigo kizahembwa gusa ari uko kibonye umusaruro ufatika. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje irangira ry'icyorezo cya virusi ya Marburg mu gihugu. Icyorezo cyadutse mu kwezi kwa 9 cyateye ubwandu 36, abantu 15 barapfa. Abategetsi mu Rwanda bavuga ko bakoze intambwe zikomeye cyane mu gukumira ubu burwayi. Iyi ndwara irandura cyane kandi igakurikirwa no kuva amaraso ndetse no kuzahara kw'ingingo z'umubiri. Aya ni amakuru ya BBC. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Polonye yashinje Hongiriya gukora mu buryo bw'ubushotoranyi nyuma y'icyemezo cya Budapest cyo guha ubuhungiro bwa politike wahoze ari umuminisitiri ushakishwa n'igihugu cye ku birego byo kunyereza amafaranga ya leta. Inkuru ya Adam Easton uri i Varsovie muragizwaho na Prime Ndikumagenge. Korski yavuze yuko ingingo ya Hongiriya yo guha ubuhungiro bwa politiki wahoze ari cegera cyo mushikiranganje ari mbi haba kuri Polonye haba no ku ngingo ngenderwako z'ishirahamwe rya Buraya. Yarahiye ko Polonye izogera ingere ku yindi. Marcin Romanowski yaramaze indwi hafi 2 ataboneka gushika aho agaragariye muri Hongiriya ku wa 4 mw'ijoro.
uwo mugabo yagirizwa kunyuruza amafaranga aharurwa muri za miliyoni mu kigega cy'igihugu cari kijejwe gufasha abakorewe ivyaha igihe yari cegera c'umushikiranganje w'ubutungane muri leta ya Pologne yahahora. Asanzwe aronderwa gufatwa n'umutahe wa buraya. Hongiriya ifise umushikiranganje wa mbere asanzwe acuditse n'umugambwe wahora ku butegetsi muri Pologne, yagiriza ico gihugu kudaha amahoro abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Pologne yahamagaje userukira Hongiriya kugira ivyiyamiriza icese. Uburusiya bwagabye ibitero ku miji myinshi ya Ukraine mu ijoro ryakeye birimo ibisasu bya misile zitwarwa n'indege zitagira abadereva bita drone. I Kyiv umuntu umwe yapfuye, abandi 10 barakomereka mu bitero byanangije inyubako 6 z'abadiplomate mu murwa mukuru. Perezida wa Komisiyo y'Uburayi Ursula von der Leyen yabyise igitero cy'ubugo. Ukraine iravuga ko abantu bagera kuri 2 bapfuye, abandi 9 bagakomerekera mu majyepfo y'icyambu cya Kherson. Moscow iravuga ko uru rufaya rw'ibisasu rwari rwo kwihorera ku gitero Ukraine yagabye mu karere ka Rostov ahatunganyirizwa ingufu z'ubumara muri iki cyumweru. Yongeraho ko iki gitero kandi ngo cyarimo uruhare rw'ibisasu bya misile birasa mu ntera ndende Ukraine yahawe n'Uburayi. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva. Ano makuru reka tuyahere mu karere k'ibiyaga bigari. Ingabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zaronse umugaba mushasha mu mpinduka zikomeye Perezida Felix Tshisekedi yaraye akoze muri ico gisata. Yaheruka guhindura abategetsi ba gisirikare nk'uko haraheze imyaka 3. Abikoze mu gihe urugamba rushushe mu seruko bw'ico gihugu aho ingabo zihanganye n'umutwe witwaje ibigwanisho wa M23. Reka twemere ku magenge atubwire bakuru mu baraye bahinduwe mu bategetsi b'izo ngabo za Kongo. Lieutenant General Banza Mwilambwe Jules niwe kuva nijoro ari umugaba mukuru wa FRDC, ingabo za gisirikare z'igihugu ca Kongo. Yarasanzwe ari cegera c'umukuru w'ingabo z'amaziri hafi y'umukuru w'igihugu mu bikorwa vya misi yose ibizwi nka maison militaire, aho yarajejwe ibikorwa canke operation n'igendereza. Abonwa nk'umwe mu bizerwa cane ba Perezida Tshisekedi, ndetse yigeze kuba icegera ca komanda w'abasirikare bacungera inzego z'igihugu Garde Républicaine. General Mwilambwe asubiriye General Chiwewe Songesha Christian yari muri ico kibanza kuva mu 2022, ubu akaba yagizwe umujenama mu bya gisirikare wa Perezida Tshisekedi. Igihe yagenwa nawe nyine yaravuye hafi y'umukuru w'igihugu kuko yari umukuru w'ingabo zimucungerera umutekano. Ico gihe ibiro vy'umukuru w'igihugu bikaba byari byavuze ko impinduka zikozwe kugira igisirikare kijirize gukora neza. Mu bandi bagenywe mu bibanza bikuru harimwo Lieutenant General Icyaligonza Nduru Jacques yagizwe umukuru w'ibiro bijejwe ibikorwa operation n'igendereza mu gisirikare. Izo mpinduka zibaye mu gihe amakuru avuga ko intambara zishushe hagati ya FRDC na M23 muri Rubero mu ntara ya Kivu ya ruguru mu buseruko bw'igihugu. Bivugwa ko M23 imaze kwigarurira uduce twinshi kuva mu mpera z'indwi heze. Utwo duce twiyongera ku bice binini M23 isanzwe yarafashe muri Masisi, Ruchuru na Walikale. Ku ndwi heze inama yari kubera i Rwanda muri Angola hagati ya Perezida Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku buhuza bwa Perezida Joao Lourenço yari yitezwe gushika ku masezerano y'amahoro. Ku munota wa nyuma ntiyabaye kubera kutumvikana ku ngingo ijanye n'ibiganiro hagati ya leta ya Kongo na M23. Leta ya Kongo ivuga yuko itigeze yemera kuvugana imbona nkubone n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23, ivuga ko ufashwe mu mugongo n'u Rwanda. U Rwanda rwo ruvuga yuko ikibazo kiri hagati y'abanyekongo ubwabo ko rwo rufata gusa ingingo zo kwirinda ingaruka iyo ntambara irugirako. Twemende ku magenge, BBC gahuza miryango, Nairobi. Abategetsi b'u Rwanda batangaje ku mugaragaro ko bamaze gutsimbura icyorezo cya Marburg imyamezi 3. Umurwayi wa mbere agaragaye mu gihugu. Hari hashize iminsi abategetsi bagaragaza ikizere ko virusi ya Marburg yamaze gucika mu gihugu. Gusa ngo bari bategereje igihe kigenwa n'amabwiriza y'ishami ryawo n'igita ku buzima cy'iminsi 42 ngo babone kubitangaza. Minisiteri y'ubuzima iravuga ko ubu hakurikiyeho ubushakashatsi buzibanda mu birombe by'amabuye y'agaciro bivuga ko byari bicumbikiye uducurama byemejwe ko ari two twinjije iyi ndwara mu gihugu. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali.
Atangaza ukurangira kwa virusi ya Marburg, Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko hari hashize iminsi 42 yikurikiranya nta murwayi mushya ugaragaye. Iki gihe ngo nacyo kigenwa n'amabwiriza y'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS kubirebana n'imicungire y'ibyorezo. Habayeho gukora ubutaruhuka ku nzego z'ubuzima kugira ngo iki cyorezo gikomwe imbere. Amakuru yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima avuga ko igice kinini cy'abantu bapfuye ari abaganga. Cyakora umubare w'abaganga bapfuye cyangwa uw'abarwayi basanzwe ntiwatanzwe ku buryo busobanutse. Kuva umurwayi wa mbere yagaragara mu mpera z'ukwezi kwa 9, abantu 66 nibo byatangajwe ko barwaye indwara, 15 yarabahitanye, naho 51 bashobora kuvurwa barakira. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko uwa nyuma wahitanywe n'iyi virusi yagaragaye ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10, ikavuga kandi ko nta murwayi n'umwe wari usigaye mu bitaro. Byafashe igihe kirekire abashinzwe ubuzima batarashobora kugaragaza aho iyi virusi yateye ituruka. Gusa nyuma Minisiteri y'Ubuzima yaje gutangaza ko iyi virusi yazanywe na bumwe mu bwoko bw'uducurama twabaga mu birombe by'amabuye y'agaciro mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko hagiye kuvugururwa uburyo bwo gukurikirana ibyorezo hashingiwe ku byagaragaye kuri iyi virusi. Byemejwe ko yadukiye mu gace kegereye cyane umurwa mukuru, mu gihe ibindi byorezo bihera mu duce tw'icyaro bisatira imijyi. Nta kwirara nk'uko byavuzwe na Dr Nsanzimana, impuguke mu by'ubuzima, ngo zikaba zigiye kujagajaga mu gace katurutsemo iki cyorezo kugira ngo virusi itazongera kubaca muri humye. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya 12:41 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mu Burundi abanyagihugu bo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza baherutse guhabwa inka biciye mu migambi itandukanye ya leta. Bavuga ko zabagiriye akamaro kadasanzwe, zongera zihindura n'ubuzima bwabo. Bavuga ko umwimbu mu miryango yabo wiyongereye kubera ifumbire y'amase ava ku izo nka, kandi ko baronka n'amata banywa hamwe n'ayo bagurisha. Gildas Yihundi Mpundu yashitse Inyeshanga, umwe mu mitumba 8 yatanzwemo izi nka ziharugwa mu majana, maze atutegurira inkuru ikurikira. Inka ziriko zirigina inabuja kubera zizaniye icarire aho ziri mu ruhongore. Turi ku muhana wa Maria Nibigira uherereye muri village ya 3 ku mutumba Nyeshanga, zone Buringa, komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Uyu mupfakazi w'imyaka 64 twaganiriye atangura nyereka inka yahawe, mbere zimaze no kugwira. Iyo baduhaye iyi mukara, mugabo nyina wayo kuko yari ishaje, naciye ngumanye iyo. Yitwa Muterateka, irakamwa kandi ironsa. Iyo yariye cyane kuko ivyaye rya mbere, irakamwa amaritira 4 mu gitondo, ku mugoroba nkaronka 3 canke 2 n'inusu. Maria Nibigira yabwiye BBC Gahuzamiryango ko izi nka zahinduye ubuzima bw'umuryango wiwe. Umwimbu mu mirima ngo wariyongereye, intabire nayo akaronka iyo akoresha, iyo haba banyi niyagurisha, n'amata bikabuko nyene. Umugambi waduhaye nka jeno ushimira rwose, waje hageze nka twebwe turabapfakazi, uramfitiye akamaro rwose. Nka jewe nsanzwe ndumutamakazi kandi nkaba naramugaye, sinja ku isuka yanje ni iyi nka nyene. Ndakuramwo akarasiyo n'abakozi bazigaburira bazahirira ivyatsi. Nko ku metero 400 uva kwa Maria hari uwundi muhana wahawe inka. Nahasanze Crescence Nshimirimana w'imyaka 60. Uyu mukenyezi nawe nyene arashima, ariko yemeza ko muri iki gihe bitoroshe namba kuronka icarire. Ingorane dufise ku kwezi umukozi akwahirira, ku kwezi tumuhemba 100 bigagaca ko hajamo no kumusumira. Iyi nka icimariye ndakama, ndayikama mu gitondo amaritera 6, batugurira 2 iritiro. Intabire barazitugurira canke nkaja gutabira mu mirima. Abanyagihugu bo muri komine Gihanga bataronse amahirwe yo guhabwa inka, basaba leta ko nabo nyene yobibuka. Olivier Ndayisenga asanzwe ari umurimyi. Twahuriye muhiriwe avuye gusoroma intore. Uyu munsi twe tudafise ndibaza bishobotse leta twiyumvira ko natwe twokorora izo nka kuko natwe turazifuza. Nizo buri kintu kizidufasha mu muryango, urazi ko harakenerwa amase yo gutabira. Iyo nka rero iramutse uyifise uraronka amata, ukadandaza, ukayivuza, ukakuramwa n'amafaranga y'uyahirira.
Musitanteri wa komine Gihanga Leopold Ndayisaba avuga ko igikorwa cyo gutanga izi nka cyatunganije ku buryo abazironka baca baja barokorera abatararonka. Yizeye ko muri kazoza hazoba hamaze kuronka benshi bashoboka. Nk'ubu tumaze kuronka imigambi ibiri turonkeje inka ari PDG tangwa ubuvuba hari imitumba ishika kuri 3 ku mutumba barahatanga inka zitari munsi ya 70. Hano n'umugambi Pensa Dream nawo nyine batanze ku mitumba ishika kuri 6 n'indi sigaye hari undi mugambi vuba uzobaronsa inka. Muri uwo mugambi abene gihugu barazihererekana barazihanahana. Nuvuga ko inka imwe irashobora kuzosanga ihaye abantu mbere nka 70 kuko uko ivyara uyironse yivutsa cahereza uwundi ari ku rutonde. Kuva umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2020 yarashize ingufu zidasanzwe mu bijanye no guteza imbere uburimyi n'ubworozi. Inka ziharurwa mu bihumbi ziramaze gutangwa mu ntara zitandukanye mu ntumbero yo gushigikira abarimyi. Urakoze Gildas Gihundi Mpundu. Samirana radio yacu dukunda cyane. Ubu ushobora gutangira gukurikira kuri WhatsApp yawe amakuru yo ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com akimara gutangazwa. Kugira ngo yagereho, fungura WhatsApp yawe, ujye handitse mu Cyongereza updates hasi ibumoso, maze ujye hejuru mu ishakiro wandikemo BBC News Gahuza, hanyuma ukande ahanditse mu Cyongereza follow. BBC Gahuza Miryango. Noneho twumve ibivugwa ku mbuga z'imikino, turabigezwaho na Yves Bucyana. Mwireho neza mwese abateze amatwi BBC ay'imikino nyatangirire mu gikombe cya Carabao mu gihugu cy'Ubwongereza. Liverpool yatomboye kuzahura na Tottenham muri kimwe cya kabiri kirangiza muri icyo gikombe. Mu mukino wabonetsemo ibitego 7, Tottenham yaraye isezereye Manchester United yitsinze ibitego 4-3. Ibitego byabanje kuba 3-0 Spurs iyoboye mbere yuko abanyezamu b'impande zombi bakora amabara. Umunyezamu wa Tottenham Fraser Foster yatanze imipira 2 kuri ba rutahizamu ba United yabyaye ibitego biba 3-2. United yari ibonye imbaraga zo gushaka kwishyura, ariko nayo umunyezamu wayo Altay Bayindir yakoze ibara yitsinda umupira waruvuye muri corner utewe na Son Heung-min. Undi mukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Carabao uzahuza Arsenal na Newcastle. Arsenal kwa gatatu yasezereye Crystal Palace yitsinze ibitego 3-2. Liverpool imaze kwegukana iki gikombe inshuro 10 izahura na Spurs. Umukino wa mbere ukazabera ku kibuga cya Tottenham, wo kwishyura ukazabera Anfield. Ikipe ya Arsenal izakina na Newcastle kuri stade ya Emirates. Umukino ubanza wo kwishyura ukazabera St James Park. Imikino ibanza iteganyijwe kuba mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2025. Nkiri mu Bwongereza, Arsenal irongera icakirane na Crystal Palace mu mpera z'icyumweru muri shampiyona ya English Premier League, mu gihe Liverpool izabiri ku kibuga cya Tottenham kumvana umurya na Spurs. Iyo ikaba ari imwe mu mikino myinshi itegerejwe n'abakunzi ba ruhago, nk'uko tubigezwaho na Prudence Ngiyumva. Iyo mikino izabimburirwa na Manchester City igeza aho umwanzi ashaka, izasura Aston Villa nayo itari mu bihe bishamaje nyuma yuko izi kipe zombi zitsindiwe mu buryo busa zitakaza amanota 3 mu gihe cy'iminota 2 gusa ya nyuma y'umukino w'umunsi wa 16 mu cyumweru gishize. Ibintu bikomera kurushaho ku mutoza Pep Guardiola wamaze kwemeza kuri uyu wa gatanu kumwe muri ba myugariro be Ruben Diaz atazagaragara mu kibuga mu byumweru 3 cyangwa 4 kubera imvune. Ariko Villa nayo ntiheruka gutsinda City kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Umukino wazo i Villa Park ejo kuwa gatandatu nyuma ya saa 6 uzakurikirwa n'indi 4 irimo Brentford izakira Nottingham Forest na Newcastle izasakirana na Ipswich Town, mu gihe Arsenal izafata urugendo ruto iva mu majyaruguru y'umurwa mukuru London yerekeza mu majyepfo yawo guhangana na Crystal Palace. Ni umukino wa kabiri izi kipe zizaba zihuriyemo mu minsi 3 gusa nyuma y'intsinzi igoye ya Gunners mu gikombe cya Carabao kuwa gatatu. Ku cyumweru Liverpool izahura na Tottenham mu mukino utegerezanyijwe amatsiko menshi kubera ingaruka ushobora kugira ku rutonde rwa shampiyona. Abakinnyi ba Arne Slot nibatakaza amanota 3 bashobora kuva ku mwanya wa mbere igihe Chelsea yatsinda Everton i Goodison Park. Manchester United yo izakira Bournemouth ku cyumweru, mu gihe Leicester izakira Wolves ifite umutoza mushya. Liverpool iracyari ku isonga, mu gihe Southampton
yumiye ku mwanya wa nyuma n'amanota 5 mu mikino 16. uwo yari Prudence Ngiyumva urakoze cyane. Hagati aho ikipe ya Wolverhampton yaraye itangaje umunyaportugal Vitor Pereira wahoze ayobora FC Porto nk'umutoza wayo mushya. Uyu Pereira yatozaga ikipe ya Al-Shabaab yo muri Arabia Saudite, yaragifite amasezerano y'amezi 18. Wolverhampton yayishyuye asaga ibihumbi 825 by'amapaundi nk'indishyi. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Igendi Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose, imikino yo mu mihingo yose. urakoze Yves Bucyana ndetse na Prudence Ngiyumva mwatugezagaho aya makuru y'imikino. Mu kiganiro cy'imvano cy'ejo tuzabagezaho igice cya kabiri cy'inama yabaye mu Burundi mu ntangiriro z'uku kwezi yerekeye abanyamitahe cyangwa se abashoramari. BBC Gahuza Miryango nkuko mumenyereye kwa gatanu, uyu ni umwanya w'ikiganiro cyabaza muganga mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mwiriweho neza. Hashize iminsi mike leta y'u Rwanda itangaje ko igiye gutangira gutanga urushinge rwa cabotegravir cyangwa cabra mu magambo ahinnye rurinda kwandura agakoko gatera sida. Benshi rero bahise batekereza ko rwaba ari urukingo rwa sida, ariko ngo siko biri nk'uko tubibwirwa na Dr Basil Ikuzo ukuriye ishami rishinzwe kurwanya sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Uwo muti cabotegravir ntabwo ari urukingo nk'uko abenshi bari kubivuga cyangwa umuti uvura virusi itera sida, ahubwo ni umuti udufasha kwirinda virusi itera sida, kwirinda ubwandu bushya. Ni ukuvuga ni umuti wagenewe abantu batarandura virusi itera sida ariko nabo mu byiciro bitandukanye. Uwo muti rero uko ukora guhera muri 2018 twari dusanzwe dufite ukora nkaho ariko w'ibinini, aho umuntu yafataga kinini kimwe buri munsi akagifata buri munsi mu gihe agifite ibyo byago byo kwandura virusi itera sida. Kuri ubwo rero urwo rushinge aho bitandukaniye ni umuti tuzajya dutera mu rushinge ukawufata rimwe mu mezi 2. Ntabwo ari urukingo kuko mu gihe utari kuwufata wakwandura virusi itera sida. Utandukaniye he rero n'ibyo binini? Ni wowe navuga ngo ufite ubushobozi bwinshi cyane cyangwa? Urumva ibyo iyo miti birikora ni bimwe, byose ni ukurinda umuntu kuba yakwandura virusi itera sida. Ikiza kirimo urumva mu mezi 2 bagufasha ibinini bigera muri 60, ahandi uzajya ubufashe urushinge rumwe. Ikindi nanone hari icyo twita stigma nko gutinya kujya gufata iyo miti kuba yigenewe, ariko ngo bazajya kwa muganga bagutera urushinge rumwe bibe birarangiye. Muga hari akantu uvuze ati ntabwo ari urukingo, ni umuti urinda. Mwabidusobanurira neza gato mu buryo bwimbitse? Akenshi iyo tuvuze urukingo ni umuti yenda ufata, kandi nabyo tubyita umuti ufata bitewe n'indwara uri kwirinda, ushobora gukingirwa rimwe mu buzima bikaba birarangiye ntuzongere kuba ufite ubwirinzi buhoraho. Cyangwa ugasanga ni urukingo ufashe ruzamara nk'imyaka 5, bakongera bakakora icyo twita rapere, bakongera bakibutsa umubiri, bagakangura umubiri, bakongera bakaguha bikamara imyaka 10 nta kindi kintu ufashe. Uwo ngo rero biratandukanye. Iyo uriho uri kwirinda ubwandu bushya bwa virusi itera sida ni ubuzima bwose, ntabwo uzawuhagarika. Igihe uhagaritse ubwa bwirinzi buragenda. Abantu batabyumva nabi ngo ni urukingo, ngo urukingo rwa virusi itera sida rwabonetse, hoya ntabwo rwabonetse, ahubwo ni umuti unywa buri gihe virusi ikaba itabasha kukwinjira muri selile zawe ako kanya, ariko igihe wa muti utawufite mu maraso utawufashe bikaba byakuraho ya mahirwe yo kutandura virusi itera sida. Umuntu ugiye gutegura urushinge hari ibintu agomba kuba yujuje wenda mu buryo bw'ubuzima bwe ko asanzwe ahagaze? Icy'ingenzi turabanza gupima virusi itera sida tukabona ko ntayo ufite, kuko iyo ufite virusi itera sida uwo muti nta kintu wakumarira, uhita ujya muri porogaramu yo kuvurwa ugafata indi miti yabugenewe. Ikindi dukora kenshi dukunda gufata ikizamini cy'impyiko kugira ngo turebe niba impyiko zawe zikora neza, kuko nk'indi miti yose tuba tugomba kwitondera tukareba niba impyiko zawe ziri ku ibindi byago byavuka zishobora kuba zagufasha. Ikindi yenda kuri uyo mu rushinge kitabaga ku binini cyo kiyongereyeho nuko ku bushakashatsi bwakozwe ntabwo turabona neza niba nta kibazo byatera ku mugore waba utwite, ntabwo bo bemerewe kuwufata. Ibinini byo abatwite babinywaga? Ibinini byo babifataga. Uyu muti urinda kwandura ku kigero kingana gute muga? Ubushakashatsi bwagiye bukorwa ushobora kukurinda ku kigero kiri hejuru ya 95%.
harimo amahirwe menshi yo kuba utakwandura virusi itera sida mu gihe ukoresheje neza. Ese uru rushinge narwo cyangwa se ibi binini birinda sida nabyo ntibishobora kugira ingaruka mu gihe umuntu abifashe wenda mu gihe kirekire? Nk'indi miti yari yose ushobora kugira ibimenyetso bidasanzwe, niyo mpamvu nk'icyo utangira bagutera urushinge rumwe rumara ukwezi. Muri iyo periyode y'ukwezi rero nibwo dukurikirana wa muntu tukareba se nta zindi side effect yagize ziturutse kuri uwo muti nkuko zaturuka ku muti wundi usanzwe. Iyo zibonetse tubagira inama nyine yo gukoresha ubundi buryo kuko ubwo ngubwo biba byanze, ariko muri rusange nta ngaruka zindi zidasanzwe zari zagaragara. Warukomeje no ku byiciro rero, uyu muti uzajya uhabwa ibihe byiciro by'abantu? N'ibyiciro icyo bihuriyeho nuko ari abantu baba mu buzima bushobora kubandura virusi itera sida. Harimo abakora umwuga w'uburaya, harimo abaryamana bahuje ibitsina, harimo muri couple discorda umwe afite virusi itera sida undi atayifite. Abo by'umwihariko nabo b'ingenzi. Hakabamo n'abangavu usanga nabo babayeho mu buzima bushobora kubongerera ibyago byo kwandura virusi itera sida. Abo nibo muri programme n'ubundi bafataga ibyo binini. Nta cyahindutse rero, ukaba wumva niba wumva gufata ibinini nta kibazo bigutwaye, uzakomeza ufata ibinini. Niba wumva urushinge aricyo rwaguhinduriraho mu bijyanye n'uburyo wafataga ibyo binini, ukaba wahitamo urushinge. Mbese ni nko kubaha uburyo bwinshi bwo guhitamo. Mu Rwanda abari basanzwe bari kuri iyo programme yo gufata iyo miti bangana iki? Hagati y'ibihumbi 13 na 14. Bivuga ngo ni n'uru rushinge nibo n'ubundi ruzagenerwa? Nibo ruzagenerwa, ariko ku ikubitiro ntabwo tuzahita turushyira mu gihugu hose. Turi kureba centre de santé ebyiri twatangiriye i Kigali kugira ngo tubanze turebe se abantu barwakiriye gute, nibwo noneho tuzarugeza ku ma centre de santé yose yarasanzwe n'ubundi atanga iyo miti yindi bikora kimwe y'ibinini. Dr Bazile, watubwiraga rero ku rushinge rugiye guhabwa abashaka kwirinda sida. Ni naha rero dusoreje, muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga mwaganiraga mu cyo kiganiro cyabaza muganga kiri mu kwerekeza ku musozo wa kino kiganiro. Ariko mbere yo kubasezeraho reka nongere nsubize ijambo Prudence Ngiyumva tugezeho amwe mu makuru y'ingenzi avugwa muri BBC muri kano kanya. Abadiplomate bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravugwa ko bagiranye ibiganiro bya mbere n'abategetsi bashya ba Syria i Damascus. Amakuru arambuye y'urugendo ariko ni make gusa. Umutegetsi wo muri Syria yasubiwemo amagambo atangaza ko ngo inama yagenze neza. Abandi badiplomate bo mu Burayi bo bakaba baramaze guhura n'abategetsi bo mu mutwe wa Kisilamu wa HTS wahiritse ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad. Uyu mutwe uracyafatwa na Washington nk'uwiterabwoba, ariko kukura kuri urutonde bikaba byafasha inzira yo guhanagura ibihano abategetsi ba Syria bakeneye. Suwediyo yatangaje ko izahagarika inkunga yahaga ishami rya Loni rishinzwe impunzi zo muri Palestine, ariko ikaba yasezeranyije ko inkunga yayo iziyongera inyuze mu yindi miryango. Iki cyemezo kikaba gikurikiye itegeko ryatowe n'inteko ishinga amategeko ya Isiraheli ica inurwa gukorera muri Isiraheli cyangwa mu burasirazuba bwa Yerusalemu. Ni itegeko ryatowe nyuma y'uko Isiraheli ishinjiye bamwe mu bakozi ba inurwa kugira uruhare mu gitero cya Hamas cyagabwe kuri Isiraheli mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Naho Malaysia yo ikaba yemeye icyifuzo cyo kongera gusubukura ishakisha ry'ibyasigaye ku ndege yaburiwe irengero yo mu bwoko bwa MH370. Indege ya Malaysia Airlines yari itwaye abantu 239 ikaba yarazimiye muri 2014 muri amwe mu mayobera yo mu rwego rw'indege akomeye ku isi. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikaba yatangaje irangira ry'icyorezo cya virusi ya Marburg mu gihugu. Icyo cyorezo kikaba cyaradutse mu kwezi kwa 9 kigatera ubwandu 36, abantu 15 bakaba barapfuye. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva ku iyo nkuru y'akarere urangirijeho. Nakongeraho ko ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaronse umugaba mushasha mu mpinduka zikomeye Perezida Felix Tshisekedi yaraye akoze mu gisirikare. Naho mu Burundi ho bamwe mu banyagihugu baherutse guhabwa inka biciye mu migambi itandukanye ya leta baravuga ko zabagiriye akamaro kadasanzwe. Ano makuru yarahagariwe na Mark Niyonkuru. Amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet bbc gahuza.com.
amakuru kandi ya kurubuga rwacu rwa internet ushobora no kujya uyabona muri WhatsApp yawe uko wabyumvise mano makuru. Ejo ni ikiganiro cy'imvo n'imvano ku cyumweru n'ibice bibiri by'urunana, amakuru kuri radio naho kuwa mbere. Namuki Thank you.